Muri benshi mwashimye gukurikirana bino biganiro vyacu kaze mu makuru mu Kirundi tubashikiriza akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ihinguriro ry'isukari Sosumo ngo ririko rirakora ibishoboka kugira ngo ingorane zijanye no guhingura isukari ku rugero rushimishije zitorega umuti no mwihwezo utangwa n'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro muraza kubikurikira murano makuru muri zone ya Kamenge mu makartier ya Mirango na Heha barabangamiwe n'imicafu itagikugwa mu ngo zabo abanyagihugu batinya kwandura indwara ziturutse ku isuku rike urongo iyo zone ariko arabahumuriza muca mubikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi ugutunganya neza ibijanye n'urudandazwa biciye mu banyamitahe aha mu Burundi no mu gushora hanze ibidandazwa biri mu vyofasha kugira ikawa y'u Burundi y'akanovera ishogwe ngo yonazanira igihugu amafaranga y'agaciro umurimyi nawe akatorera koyoko nibivugwa n'uwahora arongoye ikigo Odeka kijejwe gutunganya ikawa mu Burundi nawe wamusubiriye akaba yamenyesheje ko agiye gukora ibishoboka mu guteza imbere ico gitegwa c'ikawa n'inkuru tubaza Mireille Kanyange. Kugwiza umwimbu w'ikawa uno munsi uharugwa ku matoni 800 kandi mu myaka iheze wahora ku matoni 50 nico umushikiranganje Prosper Dodiko w'uburimyi agaruka ko kugira ngo ivyo bikunde Leonard Kayobera yahora arongoye Odeka mu kiringo c'umwaka umwe n'ukwezi kumwe abona ko ukorosha ibijanye no gushinga imitahe mu Burundi no gushora ikawa ariyo nzirirashe nk'ubu je naronka amatelefone ngo banyankiye ngo ndigire sinzosubira kugura mu Burundi environnement des affaires tabaye neza nta kigenda kuko twe twarigeze gushora ikawa kuri frontière barazimanura hasi imvura yazinyagira byo byose tubyara dushabe turabuko twogira dusanga ubwato bwadusize baratugira bati mu Rwanda cyangwa muri Uganda les déformes de vente yuko foti na foba ababize barabizi twebwe twegzija yuko ikawa utayihenga itarasohoka Burundi ntitubemera iyo accord de vente ahandi birashoboka kuko abazungu ntibaba bakeneye ibintu bibavuruga mu mutwe bashaka yuko yobandika shika ku bwato bakabona kuriya nayo Jean de Dieu niyindabira umuyobozi mushasha wa Odeka atagiye gukora ku neza y'igihugu n'iyumurimyi nyene ikawa igikuru cama cavuzwe tugiye gukorerako nuko mu Burundi umurimyi w'ikawa atari warishora kandi atari we aronka amahera avuye mu ishora ry'ikawa ivyo rero ku bibazo byose tugiye kwicara n'uyu mugwi baduhaye tubinoganze turabe inyishu zibereye na cyane ku neza y'igihugu no ku neza y'umurimyi uwe mwene ikawa yishura ku kibazo c'abamenyesha makuru cerekeye abagirizwa guhomvya igihugu mu gisata c'ikawa Prosper Dodiko umushikiranganje w'uburimyi ati nukurindira icumugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu ushikako kubera ari gikorwa gisaba ubuhinga bwishi kubanza gusuzuma ninde yaciye hehe yaciye kuri inde murumva rero ko ari gikorwa rero kizokwitonderwa nico gituma bashizeho umugwi uzobikurikirana niwo rero uzoheza ugatanga intumbero z'ingene ico gikorwa kizogenda tworindira rero uwo mugwi ugakora kugira ngo ibintu byamara gutonganuka neza haze hashikirizwe rero abarundi cavuyemo uwo mugwi nyene ukabashikirije kwigenekezo rya gatatu kuno kwezi mu ntara ya Ngozi ko mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 Uburundi bwahomvye miliyoni zirenga 30 z'amadolari y'abanyamerika
Barakoze Mireye Kanyange ugusaza kw'ibikaju ihinguriro ry'isukari Sosumo risanzwe ririma hamwe n'ububasha buto nivyo bihanze iryo hinguriro bivugwa n'umuyobozi mukuru muri kino gihe indongozi zemeza ku mwimbu w'imisigati yimbugwa ku mwaka udahingurwa ku rugero rushimishije umuyobozi mukuru wa Sosumo ariko haravuga ko izo ntambamye zimwe zatorewe umuti izindi nazo ngo ziriko zirigwako ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Ihinguriro ry'isukari Sosumo ryari rifise ingorane ijanye nuko imbuto y'igikaju ryari rimaranye igihe ririma kitari kigitanga umwimbu mwiza. Ico kibazo ariko ngo caratorewe umuti kuko iryo hinguriro ririko rigwiza imivyaro y'izindi mbuto zirenga kuri 10 zimbuka cane nkuko bivugwa na Jean-Claude Ntwari umuyobozi ajejwe uburimyi muri Sosumo. Uno mugambi batanguye mu mwaka wa 2022 aho twagiye muri Ira de la Réunion turaronka ikigo gisanzwe gikora ubwoko bwiza bw'imbuto z'ibikaju. Ico kigo rero twaragiraniye amasezerano yo guza baraduha ubwoko 10 bw'imbuto ku mwaka tugeze ku mwaka kugira gatanu. Muzo tumaze kuzana hariho zishika 18 zimaze kwemezwa na ca kigo kijejwe kugenzura no kwemeza imbuto zikoresha mu Burundi. Ubu rero turafise ubwoko bw'imbuto 18 bwiza ufise umwimbu ukwiye kandi bwera kare kandi burinda ingwara. Nibwo turakoresha ngaha muri Sosumo tumaze kugera ku hegitari ashika 53 tubugwiza muri mino mirima ya Sosumo. Iyi ni ntambamye ihinguriro Sosumo rifise muri kino gihe n'ivyuma vyaryo bishaje hamwe nuko ari rito rikeneye kwagurwa kugira ritanga umwimbu hagije nkuko bivugwa n'umuyobozi mukuru waryo General Major Aloise Ndayikengurukiye akavuga ko hari ibiganiro byatanguye kugiranira nishirahamwe Sarai Group ryo mu gihugu c'Ubuganda kugira ico kibazo gitorerwa umuti. Sukuba yo twagiye gusaba ubufasha kugira badufashe kuri vyura oya biri mu migambi yari sanzwe itekanije y'ukwagura ishirahamwe. Aho rero igihugu categetse ko tugirana ibiganiro n'ishirahamwe yitwa Sarai Group ikorera mu Uganda. Ibiganiro byarabaye mugabo ntibirahera. Mugabo twaganiye kugira badufashe kuri vyura ko byatembagaye. Ibiganiro birabandanya hariho igice twageze ko turatanga raporo ku badutwara ku mushikiranganje ure turarindiriye leta itubwire ibikurikira. Ihinguriro Sosumo yashinzwe mu 1982 rikaba rifise muri kino gihe ububasha bwo guhingura isukari ingana n'amatoni 200 ku mwaka. Kwagura iryo hinguriro hamwe n'akarere ko kurimamwo ibikaju ikaba ariyo yoba inyishu yo kongereza umwimbu nk'uko ubuyobozi bukuru bw'iryo shirahamwe bubivuga. Amakuru twabateguriye harabandanya ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FIBA bumenyesha ko bwiteguriye kuva mu bihano bwafatiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ubwo rukino FIBA. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane Claver Hachimana arongoye FEBABU avuga ko bagiye kuvugana nabo basanzwe bafashanya hamwe no gutunganya inkino kugira amahadabu yaciwe arihwe ku gihe cyateguwe. Twararonse ikete ejo hahise riduhana ibihano bijanye no guhagarikwa ikiringo cy'ukwezi kuva itariki 12 z'ukwa kane kwa 2024 shatura muri iryo kete harimo nyine n'ibihano bijanye n'amande angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'abanyaburaya ya Swiss. Zaradushikiriye kandi mwarabonye ko ari ibihano atari bito ariko turavyo twari twiteze ibihano si binini cyane. Turabona neza ko tuzoshobora kubivamwo bitatugoye. Ubwa mbere tugiye kwegera abasanzwe badufasha mu abo twita partenaire muri izi nkino dukora turabe ko bodufasha tukariha ayo mafaranga. Bwa kabiri tugiye gusubiza abakinyi mu kibuga kugira ngo turabe na twebwe ko ari ico tworonka kujanye n'amarosete. Kuri tariki 18 kuri wa gatandatu tuzotangura ryahiganwa ryitiriwe VBR 2024
rizotangura ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 18 aho neza dutangwa higanwa turabona neza ko tuzoba turiko dusa n'abari mu nzira yo kugarukana icizere haba hano canke hanze y'igihugu. N'ubwa mbere bishikiye Federation y'u Burundi kuva ibaho, ni ibihano bitumye tugira ico no kwita experience. Turizeye neza ko bitazosubira kuko twarabonye cyane ko habaye kutavugana hagati y'abarongozi ba basketball bo ngahi Burundi hamwe n'abo hanze. Turibaza yuko nitwagendera kuri ivyo byo kuganirana cyane mu nyuma bitazosubira kuba. Abanyagihugu nabo baba mu makartier ya Mirango nahe hani muri zone ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bamaze ikiringo gishika ku mezi abiri ata muntu aza gutora imicafu mu ngo zabo batinya kwandura indwara zituruka kwisukurike bagasaba ababijejwe gutora umuti w'ico kibazo. Umukuru wa zone Kamenge akaba abahumuriza ko hari shirahamwe rishasha rigiye kubikora. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Abo banyagihugu baba mu makartier ya Mirango naheha muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'iyarara rirangwa ku bwishi mu ngo zabo biturutse ko amashirahamwe ajejwe gutora iryo yarara hacigiye kirenga amezi abiri bataje gutora iryo yarara. Abantu benshi imifuko iruzura bakabura aho babishira natwe ngaha dukunda kubishiraho uko nyene kuvuga mu bintu by'ubucafu abaza mu mashirahamwe gutora ubucafu ntibaherutse kuza itariki nizo ntibuka bijanye n'ibi bintu by'iyarara twebwe ngaha bahora baritora nka rimwe mu kwezi canke kabiri mu kwezi ariko no kuvuga ubuya urabona yuko ryagwiriye ntibaherutse kuza kuritora baheruka gutora iyarara mu kwezi kwa mbere no kuvuga yuko ubu tugeze mu mezi 4 bamenyesha ko ivyo bishobora kubateza ingwara ziturutse kwisukurike. Ntambamye zishobora kutubako nyene zo biteza ingwara urabona nk'ubu nuko imvura yacitse haguyemo mw'intuzenye mw'amazi harazamwe ibinyo hakazamo ibiki umunuko natwe dutereka imbabura ngaho onya urumva yuko nyene oderi iba atari nziza ni ingaruka mbi nyene ku magara yacu ushobora gwara n'ibintu bijanye n'amakorera n'ibindi tugasanga ibintu byinshi ubucafu tukagwara bamwe bakagwara amakonyera abandi amacinya abandi amakwashi kubera ibintu by'ubucafu rusazi rukaguma rudumira mu bintu abantu barya ibintu by'ubucafu byarateye kubera abo bantu amashirahamwe adaherutse kuza gutora ubucafu bagasaba ababijejwe ko bokura iryo yarara kubera ko ngo buri kwezi batangishwa amafaranga 200 yagenewe gutora iryo yarara. Dusaba yuko boturungikira imodoka ababijejwe bagatwarira iyarara nkuko vyahora nawe urabona yuko biteye isoni. Ico twobasaba nukuza bakadukuriraho nyene ubucafu tukaboneraho gukira izo ngwara zose ziva mu mwanda. Kuri ivyo urongoye zone ya Kamenge avuga ko hari shirahamwe rishasha ryitwa Rodrigue Business Company reruse kwemererwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira ngo rikure imicafu muri zone ya Kamenge. Akizeza abanyagihugu arongoye ko iyo micafu igiye gutorwa vuba ngo kuko iryo shirahamwe rifise imiduga 6 mu gihe ishirahamwe ryahahora Usafi Kwetu ryari rifise umuduga umwe wonyene. Ivyo biruko mu gihe kwigenekerezo rya 27 y'ukwezi kwa kabiri no mwaka umukuru w'igisagara ca Bujumbura yari yatanguje isekeza ryo gusukura igisagara ca Bujumbura mu kiringo c'imisi 45 isekeza ryarangiye hagati y'ukwezi kwa kane. Arakoze na mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana ni na hano amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyagarukiriza nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.